Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, nikaze makuru n'ibiganiro vya kino gitondo mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Mukanya tubihera kuyagezweho irya nino kw'isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arabandanya kwikumira inyuma yaho ejo kuwa kane ibiro vyiwe White House bitangarije ko yanduye virusi ya corona. Karine Jean-Pierre ajeje gutanga amakuru muri White House abicishije mu itangazo rigufi yavuze ko ibimenyetso Biden afise biba yabaye kandi ko abandanya gufata umuti witwa Paxlovid. Iryo tangazo ribandanya rigira riti yarafashe incanco zose zikingira ubwandu bwa COVID-19 aranaziyongera inshuro zibiri kugira ngo akaze ubudahangarwa kuri uwo mugera. Muganga Kevin O'Connor avura Biden yemeje ko ibimenyetso birimwo uburuhe, ibicurane, gufyeneza n'inkorora President Biden yatanguye kuvyumva kwa gatatu w'inondwi. Dr O'Connor yasiguye ko kubera Biden yacandazwe doze zose zikingira COVID-19 akongera kiyongeza atabwoba azokira vuba. Biden kuri Twitter yiwe nawe yanditse ati: bagenzi banje murakoze kurazwa ishinga n'uburwayi bwanje, meze neza kandi ndabandanya imirimo. Ibiro vya President Joe Biden vyemeje ko madamu wa Biden ariwe Jill Biden ibipimo vyerekanye ko atabwanda afise. Mu butumwa nawe yacishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yavuze ko ari ku rugendo, ariko yavugishije umugabo wiwe agira ati: Joe ameze neza, nanje nta bwandu ufise, nzobandanya kwikingira nambaye agafukamunwa. Joe Biden w'imyaka 79 agiye rero kwikumira ku kirimba iwe kiri ha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu. Ibiro vyiwe ariko vyemeje ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe ariko ayikorera ku kirimbi we. Ku mugabane wa Afrika naho ishamwe rijejwe agateka kazi na muntu kw'isi Amnesty International risaba ko haba itohoza kwa civile bo mu bwoko bw'aba Amhara 450 bagandaguwe mu kwezi guheze mu ntara ya Oromia muri Ethiopia. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Fdrl niyo ngabo. Ishyirahamwe Amnesty International ryafatiye kubabonye ivyabaye bagirije umugwi w'abagwanya ubutegetsi bwa Ethiopia Oromo Liberation Army OLA mu mfunyapfunyo ko aribo bakoze ubwo bwicanyi. Abo basigura ko ari ukubera imyambaro n'imishatsi yabo hamwe no kuba bakoresha ururimi rwa Oromifa. Umugwi OLA urahakana ivyo vyagirizo, ahubwo wagiriza abagwanyi bakorana na leta ko aribo bakoze ubwo bwicanyi bwo ku itariki 18 y'ukwezi kwa gatandatu mu burengero bw'igihugu. Ubwicanyi bwariyongeye muri ako karere mu mezi ya vuba. Igitero cakozwe mu kwezi kurangiye catanguye isaha 3 zo mu gitondo igihe abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abo mu mugwi OLA bakikuza imihana y'ahitwa Tole Kebele nk'uko bitangazwa n'abantu 9 babonye ivyabaye. Ishyirahamwe Amnesty International ryabajije. Inteko za leta zarashitse mu masaha y'inyuma y'uko ico gitero kibaye. Ivyo naho ababa muri iyo mihana bari bahaye amakuru yerekeye ico gitero abategetsi bo muri ako karere inyuma yuko amasasi ya mbere yumvikanye. Uretse kwica abantu bo mu bwoko bw'abamhara, abakoze ico gitero barasahuye. Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko na Afrika iyo mu manuko The Pros Muchena yatangaje ko ubwicanyi buteye agahinda bwabereye mu mihana ya Tore Kebele bwagirizwe mu mugwi OLA bwerekana uko tubana gato ubuzima bw'ikiremwa muntu. Akamo k'ishyirahamwe Amnesty International kakurikiye ak'umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michelle Bachelet mu kwezi guheze. Ico gihe yasavye abategetsi ba Ethiopia gukora itohoza ryihuta atahori hengamiye kandi ryuzuye kubijanye n'ubwo bwicanyi. Fide niyo ngabura kinuye. Reka tuve ku mugabane wa Afrika tugaruka muri Amerika. Abanyagihugu batagira akazi basaba gufashwa biyongereye ugeranije nuko bangana mu mezi 8 aheze. Ubushikiranganje buraba ivy'akazi buvuga ko abasavye gufashwa mu ndwi iheze biyongereye ko ibihumbi 7 ugeranije n'abari basavye gufashwa mu ndwi yabanjirije yaheze. Nukuvuga ko bavuye ku bihumbi 244 bakaja ku bihumbi 251. N'ubwa mbere ibitigiri vy'abatagira akazi basaba gufashwa muri Amerika biduze kugera kuri urwo rugero kuva mu kwezi kwa 11 ko mu bihumbi 2021. Ku rundi ruhande ariko abakoresha muri rusangi kuva mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka bamaze kongera ko ubuzi bugera ku bihumbi 372. Abahinga mu vy'ubutunzi naho biruko biteze ko ubuzi buzogabanuka cane mu misiri imbere
muri rusangi abatagira akazi bagera ku bice 3.6% vy'abanyagihugu ba Amerika. Leta ya Amerika aha ikemeza ko mu kwa gatanu ubuzi bwashizwe ku isoko bwari buke cane, gutyo bikerekana ko ubutunzi bwa Amerika buriko burajegajega cane. Hagati aho muri rusange ibiciro vy'ibitandukanye vyongereye muri rusange kugera ku bice 9.1%, n'ubwa mbere biduze kugera kuri urwo rugero kuva mu mwaka w'1981. Igihengeri mu buzi n'ubutunzi bwa Amerika tubutse ko ahanini kiriko giterwa n'ingaruka za COVID-19. Ishami ry'amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ryateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucanco rw'indwara ya malaria mu bihugu 3 vya Afrika. Ni mu gihe ishamwe Bill and Melinda Gates Foundation ryahagaritse gutanga amafaranga ajeje gufasha ku bijanye n'urwo rucanco, rikaba ryerekana impungenge ku kamaro kazo. Fidel Niyongabo abidusigurire. Bamwe mu bahinga mu by'ubumenyi baratangajwe n'ingingo y'ishirahamwe Bill and Melinda Gates Foundation bamenyesheje ko ishobora gutuma abana imiliyoni n'imiliyoni muri Afrika bahitanwa na malaria, kandi bizogira ingaruka muri kazoza ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo bikomeye bijanye n'amagara y'abantu. Urucanco rujejwe gukingira indwara ya malaria rugurishwa n'isosiyete GlaxoSmithKline witwa Mosquirix, rukora neza ku bice 30%, rukaba rusaba doze 4. Umuyobozi ajejwe imigambi ijanye na malaria mu ishirahamwe Gates Foundation, Philip Welkoff, yatangaje ko basanze urugero ruri hasi rwo gukora neza k'urucanco rwa malaria kuruta uko bavyifuza. Yariko asigura ingingo y'iryo shirahamwe yo guhagarika kugurisha urwo rucanco inyuma y'uko rukoresheje amafaranga arenga miliyoni $200 kuri uwo mugambi, hamwe n'imyaka itari mike yo gutuma urwo rucandago rushika ku isoko. Bibaye mu gihe amakungu ahanganye bikomeye no kurwanya ukwiyongera kw'indwara ya malaria kuva ikiza ca COVID-19 kigeramiye. Utwigoro two guhagarika iyo ndwara yahitanye abantu 620,000 mu mwaka w'2020. Ishirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi OMS ryashigikiye urucanco rwa malaria mu mwaka weze mu kuvuga ko ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kuyigwanya. Chuti bakunzi, nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru abagezeho ku ijwi rya Amerika ijyanye no kwisi mushobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu. Mu Burundi ho muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice ca kabiri cano makuru. Uganda igiye gutangura gukingira COVID-19 abana bose bari munsi y'imyaka 18. Because some of the children have contracted corona, 14,000 of them, and even 7 of them died. That is why it is important to get these children vaccinated, but with the consent of parents. Uyu ni President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Muri make Museveni ahagira ati abana bashika ku 14,000 baranduye COVID-19, abagera ku ndwi irabahitana. Abavyeyi ni bavyemera ni ngombwa ko ducandaga abana bacu. Muri make murano makuru turaza kubabwira n'ivya Somalia iri kwirondera abayishigikira ngo yinjire muri EAC. Nongere ndabahikaze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko leta aramutswa igiye gutanguza umugambi wo gukingira ikiza ca COVID-19 abana bose bari munsi y'imyaka 18. Museveni yabitangaje ejo aho yari kwashikiriza ijambo ku banyagihugu ku bwandu bwa COVID-19. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahisi. Ubwo yagezaga ijambo ku gihugu agaragaza ishusho y'uko icyorezo ca COVID-19 cyifashe, ikibazo cy'ubukungu mu gihugu n'imihindagurikire y'ikirere, Perezida Museveni yahamagariye abaturage barenga 4 miliyoni batigeze bakingiza kwihutira kwikingiza ico cyorezo bikibafitiye akamaro. We are also going to start vaccinating children because some of the children have Ati tugiye gutangira gukingiza abana kuko bamwe muri bo abagera ku 14,000 nabo banduye COVID-19 ndetse 7 muri bo barapfa. Niyo mpamvu ari ngombwa gukingiza abana ariko byemewe n'ababyeyi babo. Nategetse Minisiteri y'Ubuzima kureba ko inkingo z'abana ziboneka mu mavuriro yose kugira ngo mu biruhuko biri imbere ababyeyi bashobore kuja gukingiza abana babo ku bushake. So that during the holidays parents can voluntarily take their children for vaccination.
yagaragaje ko imibare y'abandura COVID-19 ikomeza kwiyongera hirya no hino ku isi no muri Afurika. Yatanze ingero ko muri Uganda no mu bihugu bituranye bya Kenya, u Rwanda n'ibindi imibare y'abandura ikomeje kuzamuka. Yanahishuye ko yishize mu kato amaze kuva mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth yabereye mu Rwanda nyuma yo kumenya ko yahuye n'umuntu wari wanduye COVID-19 akiriyo. I was in Kigali for the Commonwealth. In the Commonwealth spirit, I almost got corona for myself. In the main meeting, I was very careful. I put on my mask. Ati nari Kigali mu nama ya Commonwealth ariko nari ngiye kuhandurira corona kubera kubahiriza umuco wa Commonwealth. Mu nama nkuru nari ngengesereye cyane nambara agapfukamunwa kanjye, ariko mu gihe twagiye mu nama nto y'abayobozi naruhutsemo gato agapfukamunwa ngakuramo. Nari nicaranye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku ruhande rumwe n'umugabo uva ku kirwa cya Tuvalu ku rundi ruhande. Twaje kumenya nyuma ko uwo mugabo yari afite corona. Ngarutse nagiye mu cyaro canje cya Ntungamo nishyira mu kato, bankoreye ibipimo byinshi ariko ibisubizo byose byerekanye ko ntanduye. Ngira ngo ibi byatewe n'uko nakingiwe. For me, I think it was because of the vaccinations I had. Ku kibazo cy'ubukungu kimeze nabi muri ibi bihe, Museveni yavuze ko nubwo ari ikibazo cyugarije isi yose asanga bidakwiye ngo leta yivange mu bintu by'amasoko n'ibiciro. Avuga ko kugena ibiciro no kugabanya imisoro byatanga ibisubizo by'igihe gito bigateza ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa ku isoko. Kuri we asanga ibiciro byakwambuka aho kubura ibicuruzwa. Abanyagihugu benshi birirwa bahererekanya ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru risanzwe berekana ko leta igomba kugabanya ibiciro cyangwa kugabanya imisoro ku bicuruzwa. Nabajije umusesenguzi w'imibereho mu gihugu Bwana Bernard Sabiti niba Perezida Museveni adashyigikiye icyo abaturage bashaka. Nk'ubu katugire ngo guverinoma ihisemo gukendeza nk'imisoro ku mavuta, ikirava muri icyo gikorwa nk'icyo urasanga nk'aba bakire abacuruza bo bita mu ruzungu ba speculators bagiye rero bakagura ibyo bintu bakanabigura ndetse byinshi bakabihisha, icyo muzungu bita holding. Rero bo bakiyikerera bakarindaho kugira ngo imbere ibintu bisubire bije hejuru, kuko iki ni ikibazo kitarenda gushira aka kanya. So ngira ngo perezida ikibazo nk'icyo nicyo yashatse kwirinda, kuko abantu babasha guhumekerwamo gake ariko ibyavamo ndetse ahubwo ugasanga bagize ingorane zinasumba ndetse n'izo dufite, ndetse naho ubutegetsi bwagize ngo bugire icyo bukora nka za Kenya nabwo unarikura ko nk'ibeyi y'amavuta nayo itanagiye ko yanasubiye kugaruka hejuru. Nyamara hari abandi batekereza ko ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu biterwa na ruswa no gusesagura umutungo w'igihugu. Sabiti nawe arabyemera, ariko avuga ko ruswa ari ikibi gikenewe ku bayobozi bamwe bo muri Afurika. Burya ikibazo cyo kurwanya ruswa ni ikibazo kitoroshe, kandi aregana abenshi muri Afurika ba perezida ruswa niyo ituma bamara igihe mu butegetsi. Ubwo ngubu nubwo bakabaye bashaka kugira ngo banayikureho, ndetse ahubwo hariho na bamwe babasha no kuvanwa ku ngoma ku bw'icyo gikorwa. So corruption nangwa se ruswa ni ikintu nicyo nk'umuzungu yakise necessary evil na cyane kugira ngo ubutegetsi bw'umuyobozi muri Afurika bugumeho nangwa se burambare bumara igihe. Niko kuri ku bya politike muri Afurika. Muri rusange ugeze mu masoko atandukanye mu gihugu ubona ko ibiciro by'ibicuruzwa nk'ibiryo byiyongereye byibuze hejuru ya 20% mu gihe gito. Ibindi birimo amavuta y'imodoka ibiciro byikubye kabiri kuva aho uyu mwaka utangiriye kugeza ubu. Ugeze mu mujyi wa Kampala ubona ko umubare w'imodoka wagabanutse, kimwe mu bimenyetso byerekana ko ibiciro bya peteroli byatumye bamwe bahagarika gukoresha imodoka zabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, urakoze. Tukiri mu karere, umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamud ari yarusha muri Tanzania mu nama yatunganije n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo. Umutegetsi wa Somalia yipfuza gusaba abagenzi biwe ko bamushigikira mu gihe ariko arasaba ko igihugu ciwe cinjira muri EAC. Ibindi turabibaza mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Inama umukuru w'igihugu ca Somalia yatumiwemo n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko canke intumwa zabo. Uwo mwiherero ufise intumbero yo kurabira hamwe aho isoko rusangiye no guhanana ibidandazwa atamakuru n'amatagisi atanzwe muri uwo muryango rigeze. Umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamud wowe yifuza ko abo banyacubahiro bagenzi we bamufasha igihugu ciwe kikemererwa nk'ikigira umunani muri EAC. Perezida Hassan Sheikh Mohamud yamenyesheje mu itangazo yashize ahabona ko hamwe igihugu ciwe cemerewe kizongukira vyinshi mu vy'ubudandaji no gukorera hamwe n'ibindi bihugu. Bitekanijwe ko Hassan Sheikh Mohamud abonana kandi na bagenzi we harimwo n'umubanyi wiwe wa Kenya Uhuru Kenyatta. Uyu ni nawe atwara uwo muryango wa EAC, naho ivyo bihugu bibiri bifise ivyo bipfa bifatiye ku migenderanire. Umukuru w'igihugu ca Somalia Mohamud azatanga kandi icesu urwandiko rusaba kandi gwerekana ko ico gihugu ciwe cifuza kwinjira muri EAC. Umwe mu bategetsi ba Somalia atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itangazamakuru ko naho ico gihugu kigifise ingorane zitari nke ko ciyemeje gukorana n'ibindi bihugu kandi ko kimaze kuronka n'abagishigikira muri urwo rugendo rwo kwemererwa muri EAC. Abahinga berekana ko ikibazo c'intagondwa z'aba El-Shabab ari inkoramutima kandi ko perezida wa Somalia agifatira ko mu gusaba kwinjira muri EAC kugira bagenzi we bamufashe kugwanya izo ntagondwa kuko zibangamiye n'umutekano w'ibindi bihugu. Somalia gihanganye n'intagondwa za Al-Shabab mu myaka irenga 10 iheze, kandi izo ntagondwa ziramaze no kugaba ibitero bitari bike muri Kenya no mu Buganda, ibihugu bibiri biri muri EAC. Ibindi bihugu bishobora gushigikira Somalia ni bifise abasirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Muri ivyo harimo Ubuganda, Kenya no Burundi. Bitekanijwe kandi ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikira uburongozi bwa EAC mu kiringo c'umwaka wose guhera kuri uyu wa gatanu atagihindutse. Ni kibanza ubu kirimwo perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya. Ku bihugu indwi bigize EAC, Somalia kandi gifitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu bitanu muri ivyo. Yamara mu mwaka w'ibihumbi 2016 ico gihugu ca Somalia caragerageje kwinjira muri EAC, amashami yigenga mu karere aravyiyamiriza. Ico gihe ayo mashirahamwe yaranditse n'inzandiko yerekana ko kimwe mu bisabwa ko igihugu cemererwa muri EAC ari uko kiba gifise umutekano, cubahiriza agateka kazina muntu, demokarasi n'intwaro rusangi. Ico gihe icifuza ca Somalia canigiwe mu menshi. Ubu amashirahamwe yigenga ntaco arabivuga ko. Inama isanzwe igira 22 y'abakuru b'ibihugu vya EAC itegekanijwe kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania, ahari icicaro gikuru ca EAC. Abakuru b'ibihugu ijwi ry'Amerika ryamenye ko bamaze gushikayo ni Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania yakiriye abo banyacubahiro bagenzi we. Mu bandi bamaze gushikayo harimo Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaserukiye perezida Paul Kagame, Jean-Michel Samarukonde, umushikiranganje wa mbere wa Congo yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi, Barbara Marial Benjamin, umushikiranganje ajejwe akarere ka EAC muri Sudani y'Epfo yaserukiye perezida Salva Kiir. Bose bemeje ko ibihugu vyabo bibwirizwa gushiramwo inguvu mu gukura mu nzira inzitizi zikihari zibuza isoko rusangi n'ihanahanwa ry'ibidandazwa ndetse n'uruja n'uruza rw'ubuzi, imitahe n'abantu ata amakuru n'amatagisi canke visa barinze kuriha. Mu mwiherero wabaye kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu ca Somalia yari indorerezi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Rwanda, ikigo c'igihugu kijeje amagara y'abantu gihamagarira abanyagihugu barengeje imyaka 35 kwipimisha ingwara y'umuvuduko w'amaraso. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi atugire ku muriri w'ino nkuru. Cyavugiwe mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu kuvura indwara y'umutima ubwo u Rwanda rwizizaga umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara y'umuvuduko w'amaraso. Aba baganga baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye mu nama i Kigali baganiriye kuri iyi ndwara. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara zitandukanye harimo n'iy'umutima zirimo kugenda ziyongera ku isi no mu Rwanda. Muganga w'inkindi François ukuriye ishami rishinzwe
kurwanya indwara zitandura muri RBC avuga ko ku isi ku bantu bapfa abagera kuri 71% bazira izi ndwara zitandura harimo n'iz'umutima, ni ukuvuga abagera kuri 18 buri mwaka. Mu Rwanda mu bapfa abagera kuri 46% bicwa n'indwara zitandura. Muri izi ndwara harimo indwara z'umutima, diabete, kanseri n'indwara z'ubuhumekero. Muganga w'inkindi yumvikanisha ko ku bantu bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 65 abagera kuri 16% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Uw'inkindi agasaba abaturage bose bari hejuru y'imyaka 35 kwipimisha indwara hakiri kare. Umuntu wese ufite imyaka 35 yemerewe kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye tukamusuzumira izi ndwara zitandura hakiri kare kugira ngo nidusanga yaragize ibyago byo kuzirwara tubashe kumuvura hakiri kare, kumurinda ibyago byo kurwara umutima, byo kugira za stroke ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ndetse turashaka yuko byanamanuka bikagera hasi kuri za poste de santé, ndetse n'umujyanama w'ubuzima akabasha kugenda urugo ku rundi yigisha abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura, ndetse anabapimira izi ngizi z'ibanze umuvuduko w'amaraso, kurebera uko isukari ihagaze. Uyu muganga yemeza ko izi ndwara zibasira umutima arizo zihitana abantu benshi bangana na 13% y'abapfa buri mwaka. Kuri muganga w'inkindi igiteye impungenge ni uko iyi ndwara isiga yibasira n'abakiri bato. Urebye ikibazo cyane kiba kiri ku myaka iri hejuru, cyane cyane tugomba kuvuga imyaka iri hejuru ya 40, niho dusanga abantu benshi bafite izi ndwara zitandura. Ntabwo byakagombye ko umuntu imyaka 20, imyaka 25 twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru, haba hari ikindi cyabiteye. Ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona, harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa, ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge, harimo kudakora siporo ihagije, ugasanga abana dutangiye kugira abana batoya bafite navuga umubyibuho ukabije ugereranije n'imyaka yabo, ndetse ugereranije n'uko bareshya. Nubwo abantu barwaye indwara zitandura basabwa kwipimisha hakiri kare zitarabarenga, bamwe mu barwayi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko kubona abaganga bibagora, ndetse ko n'abamaze kurwara bibagora kubona imiti ivura izi ndwara. Nko njyewe mfite ikibazo cya diabete kwitera imiti, ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti, kandi iyo miti nibwo buzima nayibuze nyine no gupfa napfa, ariko turaza hano bakatubwira nta miti ihari. Naraje rwose birinda bigeza nka 4 z'ijoro ndara hano ku ntebe. Kugeza ubu abashinzwe kwigisha bazavamo abaganga basobanura ko bashishikariza abanyeshuri babo kwita ku gusuzuma izi ndwara mbere yo kugira ikindi bakorera umurwayi ubagana. Uyu ni muganga Bavuma Charlotte, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda uyobora urugaga rw'abaganga bavura indwara z'umubiri harimo n'umuvuduko w'amaraso. Turakangurira abaganga kwita gusuzuma umuvuduko w'amaraso, kubera ko ni indwara itagira ibimenyetso, ni indwara igaragara ari uko umuntu ayipimye. Turakangurira rero buri murwayi wese uko aje kwa muganga, nubwo yabazanywe n'ikindi kibazo kitari umuvuduko w'amaraso, kwisabira muganga ko amubwira umubare we akanawumenya. Ni ukuvuga ngo no mu ishuri abanyeshuri twigisha tubyitaho kubigisha ko buri muntu wese ubaganye aje ashaka ubuvuzi bagomba kumusuzuma, bagomba gufata umuvuduko w'amaraso. Izi nzobere z'abaganga b'indwara z'umutima zisobanura ko iyi nama yabahurije i Kigali ibaha umwanya wo kongera kureba uko bazategura ubushakashatsi buzabafasha kumenya impamvu nyayo ikomeje kongera imibare y'abarwayi b'umutima. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri 2012. Kugeza ubu izi mpuguke zivuga ko indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kuva ku babyeyi cyangwa se ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru cyangwa ufite ibiro byinshi. Ikindi abaganga bavuga ni uko iyi ndwara iterwa ahanini n'ibyo abantu barya byiganjemo amavuta menshi n'isukari, ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika turacabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi isekeza ryo gucandaga inka kugira ngo zikingire inyonko yo mu kiyaya ca Rift ryaraye ritanguriye mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'ico gihugu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru. Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi, Nkurunziza Serge, ari kumwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Ninteretse Martin. Nkurunziza Serge yamenyesheje ko ico gikorwa kizoca kibandaniza mu ntara zose z'u Burundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'Uburundi. Uyu munsi twazanye incanje 1000, no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi, n'izindi 500 mu ntara ya Karusi,
ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka incanco zigera ku 100,000 kugira duce tubandanya iki gikorwa, kandi mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 800,000. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyene tuzoheza tuzicandage mu nyuma, ariko twari twihutiye guhera kuri ibitungwa vy'inka. Naho ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yasinzikaje, Nkurunziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe, inka zabo ntizahahonera. Shimire cyane abene gihugu ko ntumwitwaye uko ingwara imaze kuboneka, baragize bati nimuhagarike uruja n'uruza rw'ibitungwa, muca mubikora neza cyane, vyaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane. Turanashimiye mbere abanyengozi ubo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro, nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini. Buramatari w'intara ya Ngozi Ntaco Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona ico gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara. Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri vya baba kuri 273 zapfuye, akaba ariho n'izindi zikigoyagoya zigwaye. Abene gihugu bari batanguye kwihebura. Tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye igishika kino gikorwa, kuko abene gihugu bari barihebuye, ariko no munsi tukavuga tuti ashi. Abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingwa kwa karanda kari kateye. Kuri iki gikorwa leta idukoreye kije hageze, abantu bari batunze ku mutima bibaza ko bizahava bigena mu misiza, narya hari himirije itangurwa y'amashuri vyogoye abavyeyi, ariko muri kano kanya kubona leta nkozi y'imbere ikatangura gutanga urushanje, twebwe abenegihugu turafise icyizere yuko mu misiza tuzotangura kuvyikorako. Ukuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cane, abona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twabikora ku gitungwa, kandi rero mu ncamake urabona ibintu vyo kugira umuntu yorore akoresha wa mutaha uva mu nka nyene, atakiriye neza cane. Iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa 5 kuno mwaka, itangurira mu ntara za Ngozi, Muyinga na Kirundo. Ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413, impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214. Iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13 kuri 19 zigize Uburundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti mwari muduteze amatwi, hakaba n'inunga duce turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twafitiye muri kano gatondo. Kuri mikro mwazindukanye na Jodiane ni nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza amakuru yo no musi mu gatondo. Reka nshimira abagize ara bose mu itegurwa ryayo, muri bo harimo Nadia Taha yegeranije amajwi yose mwumvise. Kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo vyose, ahaje turongera mu masaha ari imbere. It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangiri jambo ya
yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi